ngaze kuma amahera ntigeze yamba narindiriye turabwirwa uko nyene none umunsi naho bica bigenda gute Marezo ikintu numva coba kizima gusumvya ibindi vyose mwana wa mama ironderera kandi kazi ivyo vyoroshe kuko jewe ntabwo nzoza nirirwa ndahangayika mw'ibarabara mpangayika nsumira imfizi zibiri z'abagabo bari mu nzu atanu umwe afise icyo arimwe arinjiza uko kwihangana kwananiye mama ariko wabikura gukora igenda basi n'umunsi Marezo wa nta kirundi wumva ivyo nakubwiye niko kuri ntari mu nzu ntaryamye gende muvugane ko murya nimwabibura muri iyi kariyo wacu aramaze n'igihe utaza kudutemberera gusa ntugire ikibazo ndaza cyagaruka kana murindi n'abanyabujumbura ni hatari burya Bujumbura ni hantu nasanze honyine usanga abantu nta rukundo nta mutima mwiza bagira shatse kuvuga ona je niwe giyo je mvuga iwacu ku Gatumba naca ndabano ngaho muri kino gisagara ndabona kari tofauti yani bitandukanye kure na kure kuko hari ruguri wacu uraje umuntu yaje kukuraba aza yikoreye igiseke hari n'ibindi biti bisabo rero iyo uronse umushitsi wa nyawe kaza bazanye bisabo bakakibashiramo ibintu iki amateke canke ibijumba canke igitoki bakaza biremeze kukuraba aho rero nsimbuzi iki nkibido muto bayizanye uwo munsi bikirirwa mu burudika mumeze neza cyane ariko aha ibujumbura ha no kuza ari mari ku mutwe mu rugo rwawe rya mbere akingira wanashimye ntugire n'amahigo ngabwe ngahi wa wanariye ijya kabiri uko nyene ukibona abantu bari n'urukundo ahaza kuraba umuntu maboko masa atakintu azanye yani ntibanamaramara iwacu ndabona kwera umutima w'urukundo bari nawo sinkino muri make uriko ramvuga erega sinoreka kubivuga burya haraye inzara hazindukana inzigo kandi ikindi ndabiterwa nuko nanjye numva nshonje baratari yani kuva ejo mw'ijoro si ejo mw'ijoro gusa ndetse no ku murango nta kintu ndashira mu rugo mabuja nawe ubu yamaze gufata idecision yuko norondera iyonje aha burya nimba uri n'umubyeyi umufashe nzobona kote tongerera ahandi akazi reka je nzobava mpfira muri ino nzu nibaza ngo nigufi uracari muco uzoyabona karibu kana bisanzwe ndahaterana n'ukuri mpore hewe naranakubuze no ku telefone ngira ahari imene hasigaye akaziriko ivyo n'ibiki urabona kuva mu gitondo niruka nkagenda ibizunguzungu bikamfatira mw'ibarabara itiro ahantu mva naborewe ngo ndi nk'ikiziga telefone narayigurishije amasete samere
nahize ikintu nokora muri iki gisagara cya Bujumbura Marene ayo nabonye ari mu mutaye w'amavoka cyangwa ivyema rero ikibazo ubitandarize ikibazo nikorere ntembereze niyindi kiyerera mu maso yatari kwere none wo abonye ko umugabo ari we yaguhombeje Marina abandi barashaka ese shabahungu bandondera sinzi bavuze ngo mbwa ari hose byari bihumye ndi mu rugo rugero n'ubisezerano ariko yo nimba ari isezerano azumva ko andunduye umutima ibaze arazi ko yabihombeje umugabo ageze kuri etape yaho mvyuka akacambira ngo sigara asiye cyangwa cyabwira umukozi ngo ngwiruka ko nyoko buje ngo guhera asiye urumva aho kamara amazi gusa nyene toze muraraba muregera mureka kubibwira umukozi kuko ayo numvise hari ivyo kavuze reka je namwirukanye namubwiye arondera kandi kazi nazoza yirirwa ngaha ashonje ikindi nacyo je muri nanzu nta mwana ndiza none cyo nzoza ndasigira imfizi y'umugabo rasiyo n'umukozi umugabo akomeye tena nampombeje aho umutima uri mu guturika ndanamubonye mu maso yanje ni nk'ikintu giseseme imbere yanje ukuvumiriya nshuti yanje kuko abamama nuko bazubatse sinoguhanura ngo rusambure oya vumiriya ubake shaje niko ningaha ndaroshi none Marene ntoze umugambi ndandaziki nayo setisa ndemera n'igitombora nkaciyima kugenda yuko n'utuntu ndebereza cyo baza abantu bahora bambona muri alimentation yuzuye kujya nk'ubushaduke duhora nikoreye imiwe ko wumva ufise izo setisa rangura umuceri nawe ntuzobura n'umufuko w'umuceri utereka ajya kwirembo dandaza kwirembo ntazobura ugura ushima zogura udashimye nawe winjize mu nzu biyiki kuko mu soko nta setisa ujanayo ujara zimivye sinashatse narahejeje abandi sinikoraje ndabona nzamvira muri filime bwawe burya rimwe nahora nibaza ko imigani besha nkibaza ko ari ibitito bya bindi biherera mu bitabo ariko niho ndiko nditahura neza yuko ushaka kubona umuntu neza na neza uko ameze umuha ikintu atarafise cyangwa ukamutega afise ikintu atarafise niho umenya yuko abantu bahinduka ubu nyene n'ukuntu twabanye neza mw'iyi nzu harageze yaho mfata nk'ikimbwi haze mu kumfata ukamfata ikintu kizibiri ukamfata mineneko ngo ntutagatarutara ngo intaro zasheshe bareka gukata mu gihe zitabonetse okay mufise gitumira kwicara nari mu bwenge bw'inzi njye naciye simiki hariyo ibintu bimwe utaruzi bisaba yuko ubibwirwa bivanye n'imyaka ugezemo kuri mu myaka yo gutahura ukuza kwiwawe yabaye accident no kuvuga mama wawe turi ku ntebe y'ishuri byarashitse canja gupratika biologie sanga ndayipratise nabi hama wowe uraboneka hama ikindi naco wakuze utabona mama wawe hari gihe wiyumvira ati ko ndi muri nzu turi mu nzu nziza uri hari kiburi kimwe cyose mbona abakozi ariko mama wanje nawe mbona ndazi ivyo bihora vyumviriye kenshi mama wawe yananiwe no kwihanganira
ibimubayeko akiri ku ntebe y'ishuri acara kuntera amaze kuntera nta kindi nari mfise gukora nk'umuvyeyi byace bisaba ko mpagarika ivyo ndimo mbanze ndakwirukire wewe ndabe ko wokura none urabona ubura amaze kuba umuntu w'umugabo amashuri urayarangije naciye uri vyinshi nahuye na vyinshi nihangariye vyinshi naraguhangayikanye wewe kugeza ano magingo sasa ijambo nyamukuru nashaka gushikiriza aho nari kugirira umunezero nk'abandi bagabo je niyo nababariye sinigeze numva uburyohe bwo kuba ufise umugore mu nzu sinigeze numva uburyohe bwo kuba uryamana n'umugore mu nzu imwe mwishuke mu igitanda kimwe urashobora kwiyumvira ko peut-être ari cyo bita la retour d'âge no c'est retour d'âge nanje ndumuntu nanje ndahwera narihangaye ni nayo mpamvu nanse kuzana umugore ukiri mutonya ku buryo kubwo kwanga yuko yohava kumerera nabi yohava kurera nabi akagufata nabi mugihe noba ntari hafi yawe so ubu umuntu w'umugabo uraresha ndazi urafise abakobwa mugendana ivyo ndabizi gusa kimwe je naguhamagaje ndakubwira yuko nkeneye ubuzuza nashira kwa gashuka nkeneye uzonshuhiriza utuzi nkeneye uzonshusha mu gitanda mu majambo makenya nashaka kurongora kandi nanse kubikora nabikucishije ko wicara ubizi ntuzubona umuntu yinjira uco bibaza ngo ni caduka kije urabona umuntu w'umuhungu urakutse wa munezero nahomvye kijyagiye uri warageze nanje ko ndawiha nanje papa pore sana nuko ndumva warahuye n'ibibazo byinshi cyane hama ikibazo narifise kuri ivyo nta birebire no bivugako ahubwo icyo nagomba kukubaza uyo mu mama mushasha ugomba kuzana yo bari mu ruhe rugiye ndagusubira mu aka kajambo aha abandi bungukiye je niho nahombe sino Tanzania ibuguma igigikecuru ringana amahanga nigeze kuzana akana kakiri gatonya akana kazomakeya niko kazonshusha ya maraso yose yamaze guhora niko kazoyasubira kuyashusha kasubire kansubize kuba mutoto Hello. Heda. Nukuri umugambi ufise ni mwiza wo kuzana umutaha. Ariko aho hantu tubanze tuyige ko neza. Wewe kumya kufise nk'umupapa mvyara warukwiye kuzana umumama nyene neza aboneka ko ngana nka mama wanje. Nimuwiburi afise imyaka mike ibe nka 55 wa wundi atazogutera ibibazo azi gufata neza umugabo w'umutama nka wewe naye ahandi hoho urabona nanje ndi umuhungu ngeze mu bigero uca ugenda uzana inkumi ikiri mu myaka 20 nanje shingenda nzana inkumi iri mu myaka 20 wumva tubashikanye no ngaha ninda zobina bukwe wundi kandi bazoba bangana mbega semwe bazodutwenga ababanyi bavuga ngo urya mutama yazanye umugore none basigaye basangira n'umuhungu wiwe aho rero mutama tuhakabire neza kandi ikindi naco so kuvuga ngo tubanze tureke n'ivyo vy'imyaka vy'abana bukwe n'ibindi jewe ndamaze kuvyiga ko neza kandi nawe nivyo uyizi umuntu w'umupapa angana nka wewe azanye inkumi imisi yo kubaho kwiwasigara yiharura ku ntoki kubera izo nkumi z'isimba rubebe zisha zigomba kuzana ry'amaraso yazo abagishushe agashikira mu yeyi wawe nawe yamaze guhora ahoze yamaze gutimbarara aca yaduzana yagashaka gushuha nukuri kwimanusha witaba Imana kandi naje shaka kukubura hakiri kare oya nukuri ahubwo ico mbona wozana umukamakare umuhumure nawe afise amaraso ahoze nkabi wawe jewe nkiri umusore ngishushe
ukandeka nkaza n'ushushe. Kandi ikindi naco ntibagire ko n'isi yazi. Ubu amatongo yaraze, isi yaraze. Nawe urazi ko ngaha warondera urupangu rumwe kandi warurondera urusha nta rundi uraronka. Ugiye kuzana iyo nkumi ibigishusha izosha ivyara nabo sokuru wawe yashigaje irunde ngaha. Icongewe ushe wongera witaba Imana. Baca barigenda basigarana aca bagensigaye mu bibazo. Nabo zijya nkumi ziba zigishushe nyene. Ejo nze muratangwe kuzana ubusoro. Abuzana ngaha mu nzu. Kandi ico gihe jewe sinzoteba kufata ingingo yo kumwirukana. Usho usanga dutanguye kujyana hazemwe ibintu vy'uburozi. Mu minsi mike naje bandogenda gukurikira. Mutama ndagusavye. Nkuko wandeze ukanyihanganira. Wewe waramaze kuba umurambe mu bintu vyo kwibana wenyene. We nturi singo kuko nawe wigeze mu bana waramaze kuba umurambe ahubwo vyiza uramukanyumviriza kwico kibazo canje nanje. Veriza. Abatama canke abantu dukuze turi mwino myaka. Nitwe tutaryoherwa rero. Nitwe tuca tuja kuyora ivyo tuyora. Vy'ibikecuru vyananiwe ubuzu. Umva twege twe nitworyoherwa rero. Je nakubwiye nshaka kuzana umugore kandi ntegerezwa kuzana umwana akiri muto. Ndibaza ndahejeje. Ko wowe nushobora kuma amategeko. Ndiso ndakuvyaye n'uvyaye. Mutama ivyo sinobikwemerera. Ndakubaha waravyaye ariko sinokwemera kuza kuzana uburozi ngaha mu nzu. Sindavyase kuzana umugore ariko ubwo burozi bw'inkumu ugomba kuzana ntabwo nemeye kubera uwo muntu azobaje kukuroga ngo upfe nanje sinshaka ko upfa mbona. Ikindi naco ndakubaha wanje kandi nakuze ufise ubwabo hagira ubundi ufise ubwabo hangira ubundi. Imfura nase barangana bivuze ubu sinye umuhungu wawe kwaje twavukana uri mukuru wanje Kigifyondona. Wabaye umugabo sigaye mvuga nawe ukavuga. Ofite twega abapapa turahangayika tukarondera ivyo turondera. Mwe muce muza busanga ibintu vyuzuye bimeze neza mutazi ngene vyarondewe. Dufa kwe abana bumurarinda kwe. Wabonye utwanwa rero uci ubona kumenga uri umuntu w'umugabo rero wahejeje rero. Je navuze nahejeje. Kubera ko nije kubigucishako. Ego kwe guca ndamuza rero ndabicu uzokora. Aha ni wanje si wawe. Isi. Aha nyene amafaranga umumiliyoni uyanyime. Nivyo wampaye, nivyo washesheko. Ivyo umaze kumpa vyonyene tubisize mu giciro. Biri mu mamiliyaridi. Hamushuza kuvuga yuko wonyima amafaranga umuliyoni ngo ntayo ufise. Nyiyi nzu rero harageze aho haza ubukene. Kaza kajendegete kuko amafaranga yobura myiyi nzu. Ibintu bitigeze bihaba n'umunsi umwe. No kwishuri wandihira miliyoni 2. Mutama nuko ntibabeshe amanyamategwa n'agashambara pe. Iki cyitwa amayaro urakiziwe. Umuliyoni ahuri wo urawuzi. Umaze gufata miliyoni zingaye mu maboko yawe wabiri uguya wewe wakore. Uri kuravuga ivyo amahera urabivuga ngo ni ibintu vyoroshe. Ego narakwigishije warize kera nibazarashika nkaguha amahera narayaguha ku mpamvu yuko hariyo aho nifuza kushika nawe uri umuntu w'umugabo sohoka nawe uje kuyirondera. Urakoze cyane. Bavuga ngo havuga uwo ubetswe wowe turawe ngo inkoko we ntavuga. Mutama narize ariko biravugwa neza yuko iyo umuntu yize agaheza baramusohora. Nimba yigiye kubarira baramuha imashini icara hana akaza kubarira. None je mu miliyoni nagusavye suwo ngomba njane mu kabare
ndagusavye umutaye kugira nanje ndabe ko no kuyungunganya hamanya amakonte mama uvuga nzohore ndaguhunjanira kwa mahera nta maboko ufise ntiwize ntiwahejeje nta rupapuro rw'umutsindo ufise ngaho wabuze ivyo ukora genda hariya ari hano hari amashanti ugenda usaba akazi k'ubuyede ukore ayo ndaryoheye tuna kwe vyose nimba narakwigishije nimba narakumenye buri kimwe cyose umva cenda gufata ndagusohore mutama wanje ntubeshe kabisa igihugu kitajemwe abakoroni ntigica ubwenge kandi ndatahuye ivyo vyose umbwiye kuko si ubivuze urabivugishijwe ahubwo uko ndakubona ukwiye kwirukirwa wewe ntukiri muzima nk'umwe twahora tubana abakinyi oya umwe naho aravuga rimwe akumva kabiri wowe nyene si wahora umbwira ngo nige neza ngo nigane umutima ngo ninabitora uzogerageza umfashe ku buryo ivyo nigiye ndonka akazi kabyo canke vyase nkacinga entreprise yiwanje nkayikora ivyo bikakunezera ariko uyu munsi urihindukije mu mashuku urihindukije mu ijambo kwe okay merci beaucoup gusa mutamu mbabari iwabo siho ngiye kurondera indwara kuko indwara ndaza aho yazananye kuko ivyo we ntiwovyivugisha reka ngendeme n'igihute hama mvura Ikiguma kumbure mu nyuma ngiro zontahura wivugire ivy'amahera ntavyizishe solo siho bari kuva amabuye agiye gusengana databuja cyagenda ntibaragaruka yatari ndenga shana naje nihuta ariko reka mpfe kubarindira ndabe yuko kumbura ari igihe usanga baca bagaruka vuba nta kibazo barindira nimba wari ubakeneye hama kandi ikindi ndazi uri n'umubyeyi nakwisabira ikintu aha burya jewe ndashonje kandi numva inzara cyane nimba ufise n'amahera ngaho wonye ukanyihera nkigurira agatumbura aho Bakoze ntiwafunguye ibintu byo ngaho bisigaye bigoye n'ukuri databuja hamwe na mabuja ibintu basigaye babamo ngaha n'induru gusa no kuguma bagwana yani imishwano n'imishamirano yani ntibagicana ngo waki jeje nyina hanarumiwe yani yingeza ahantu si ibyo gusa mwijoro hari tuvuga ngo turatoye n'agati tukaza twumva induru mu cyumba ngo gi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  bwati none karabaye aho ndi nkaguma numviriza rero ubu ntigacinga ni mabuja mu gitondo ndamusabye iki amahera yarasyo ngo rabana nande na databuja ubu mabuja nkuguma agenda kugira databuja gibiki atangirasyo databuja nawe urazi ko yirirwa aha nta afise aje nawe agaca mbwira ngo nta mahera afise nkaba ndabwiriye uko none natanguye no gutora kabiri ariko yatari reka ndabe ko ufise amahera 200 ngaha ko ndabona ni worohewe kwe kiradiri sana kwe urakoze aha no kuri ndabona ko ngiye kumarana kabiri erega burya wowe uri n'umubyeyi burya uranabitahura kuko wewe wababereye na pare wari ubikwiye kinahandi ari gengera nganka niyumvira no kure ujya n'umugabo canke n'igishusho cy'umugabo bashyize ngaho iki nantunjaga mutama urabona aya mahera umpaya ya urya mugabo w'umengo n'umubebe ngaha ayo nta nayo yopfa naronse ndanamubwiye ati harageze ko dusuma aguma ndabo ngo baze umugore nenga bati none uyu n'umugabo cya umugore we ni kwama mwidogera bashwane ubuhohore ngo yafashe yambaro ngo nta hana azosubira kujya ngo irya alimentation ajya gukoramo ntazoja kuyikoramo kumbe
si kuvuga ngo byanse ngo Niki yarayihombeje ubu alimentation yagize iki irugaye yewe numva uyu mugabo cyangwa ibaramuroze ndimo ndaba babanyi ngaha abandi uko nabagabo bameze sico kimwe nabo nkabo wewe waratandukanye nkavuga ati none nibiki byamufasha ubu nyine wo kwicara ngaha adude nyamugore murundi yanarambiwe ubu yamuntayeko narumye none nta niyumvira basaguruka aje kurondera basi akazi nk'abandi basi y'ibiraka yumvira kurondera ibiraka yavuze ngo nyabuzi bw'abagore ngo nibugumiyo ngo azobaho yicaye ngo canka arondera kandi kazi wanashima rero ariko arivugisha ngo arondera ku kandi kazi mabuja yari ntiyamubwiye ati nakuronkeye akazi yarakanze kinda vuga ati hari abagabo baronka ubuzima bakabwitesha yarafise umugore aciye ubwenge ariko wewe wapi gusa we nka pari ufise akazi kabisa ni danje kabisa ni danje ewa cyane nta mpamvu yo kugira ngo ntabarinjire ndabona nabo nyene bari baza kuza babwire ati kanaka yamenga ari kwara bibaye ngombwa ashobora kuza guhamagara usino ndabona yatari kwe nanje reka shinda guherekeza gushikane kwibarabara amace n'umugana simbira hajya hera niyo nusu y'amata kirenza ko n'ibitumbo kingaruka niruka ngasanga ntarashi ego nawe ari danje kabisa sa murakoze Yumvukana imigisha gusa abanguye nazama gushima cyane abanguye nazama gushima cyane zama gushima cyane aho dukuye nazama gushima cyane inzara awamuye mana ndamugushima cyane Marezo wasanze cyayi cyangwa ndakora nkiyumvira kuri umusazi ntimugabo uri kuratamba wiginagura nibiki bose baratugemuriye batugemuriye kandi guzomara amaza mu bashitsi none batugemuriye ni nk'ubuca baseruka ngaho basanga wiga bango aho wadukuye mana ngo nabo niboca bamenya yuko ataho twahikiriwe nibiki uwa wigira we ga Marezo ariko bose reka kwihagarara kege inzara ari mu kutwica